Mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 amakomine 38 mu yagize igihugu yarakozweko cane n'imvura y'isegenya ivanze n'umuyaga w'igihuhusi hamwe n'urubura. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM mu mfunyafunyo y'igifaransa cashizwe ahabona kuwa 24 Ndamukiza cerekanye ko ibiza 58 arivyo vyamenyekanye bishira mu kangaratete abantu ibihumbi 69 n'amajana 438 harimwo igihumbi n'ijana na 61 bakomeretse hamwe n'ibihumbi 2100 bataye izabo. Muri abo batejwe izabo harimo abakenyezi amajana 559 hamwe n'abana amajana 258. Ku bw'ico cegeranyo ca OIM amakomine yasinzikaye ni Kirundo ku bantu ibihumbi 20 hakurikira Ngozi, Muyinga na Gitega. Ivyo biza vyabononye kandi ibintu bitari bike nk'amazu igihumbi n'ijana na 76 yasenyutse, ayarenga ibihumbi 12 n'amajana 6 yavogerewe n'amazi, imiryango yababa ibihumbi 113 yatakaje imirima y'ibiterwa bitandukanye, harasizwe inyuma amasomero yasambutse, ibiraro n'utuzu twa sugumwe. Ikindi cegeranyo ca OIM casohotse mu kwezi kwa Munyonyo, iryo shirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira ryerekanye ko abantu ibihumbi 34 n'ijana na 44 bahuye n'ibiza mu kiringo co kuva kuwa 14 Nyakanga gushika kw'igenekerezo rya 8 Munyonyo. Muri abo bantu basinzikajwe n'iryo hindagurika ry'ibihe ibihumbi 7 n'amajana 35 vyabaye ngombwa ko batizabo. OIM igatomora ko komine ya Cibitoke yonyene yari ifise abantu ibihumbi 4 n'ijana na 47 batagira aho bakika umusaya bivuye ku mazu amajana 280 yasenyutse asigara ari ivu gusa. Iyindi komine yakozweko n'umuyaga w'igihuhusi hamwe n'imvura ivanze n'urubura ni Ngozi iri mu ntara ya Butanyerera, aho muri iyo komine mu bantu ibihumbi 23 n'amajana 333 basinzikaye, 126 baratizabo. Amwe mu masomero, amasengero hamwe n'imirima y'ibiterwa yaronekaye muri zo ntara zavuzwe aho hejuru arizo Bujumbura na Butanyerera. Muri yo ntara nyene ya Butanyerera imvura nyinshi yaguye inyuma y'umutaga wo kugenekerezo rya 19 Kigarama yarahitanye ubuzima bw'umwana w'umwigeme wo kw'ishure nshingiro rya Ngozi ya kabiri, abandi 4 barakomeretswa n'inkuba ariko atari cane. Muri uwo mwanya nyene amazu 30 yarasambutse mu makartier ya Kinyami na Rubuye yo mu gisagara ca Ngozi. Imbere yaho ku mugoroba wo kuwa 4 Munyonyo amazu arenga amajana 2 yari yasambuwe n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye ku mitumba ya Marambo, Nyakagunda, Munyika, Rugeregere, Butaramuka na Mugina mu makomine ya Cibitoke na Mugina mu ntara ya Bujumbura. Imirima y'ibiterwa itandukanye nayo nyene yaronekariye muri iyo ntara nyene ya Bujumbura, neza neza muri site ya Gateri iri muri komine ya Bukinanyana. Abataye izabo gukora imyuzure bo muri zone ya Gatumba barageramiwe n'imvura nyinshi hamwe n'umuyaga bisambura amahema yabo. Aho ni mu gihe ivyo basavye bijanye no kubakirwa amazu akomeye gushika ubu bitarishurwa. Abantu bose bahuye n'ivyo biza bakeneye imfashanyo yihuta nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM. Eka n'amakambi y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu kibanyi ca Tanzania ntiyasizwe inyuma n'ivyo biza bituruka kwihindagurika ry'ibihe. Mu ikambi ya Nyarugusu amazu yababa amajana 2 yarasambuwe n'imvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi yaguye kuwa 20 Munyonyo. Ivyashizwe mu kaga imiryango yahuye n'ivyo vyago.